Umukobwa wanje ni gute? Ni sawa papa ndashima. Ko watevye rero wagiye vyagenze gute? Urumva rero papa. Tuna ninge kurondera shaka tunaronse. Wajanye n'aba bodyguard babiri cyangwa wajanye n'umu bodyguard umwe? Nagiye numwe wonyene undi yasigaye ngaho. Bodyguard Simon. Yes boss. Umukobwa wanje muri mwajanye. Ego boss. None papa none ntunyizera. Umukobwa wanje reka ndakwizeye cyane gose kandi nawe urabizi. Bivaye n'akazi ajejwe ategerezwa kumenya ikintu abari karakora. Ategerezwa guherekeza iyo ugiye hose kugira akazi ajejwe bakazi. Bodyguard Simon. Yes boss. Akazi ujejwe urakazi. Ego. Nukucunga umutekano w'umukobwa wanje. Bodyguard. Ego boss. Umukobwa wanje niwe jisho ryanje. Ego boss. Uyu mukobwa wanje ubona. Nonde musi muri kumwe utuzo kumenya akazi ujejwe akariko. Sawa? Ingorane nimwe azohura nayo. Ha bodyguard uzokwimbe wigera. Tukonanga. None wowe kumva nakapende garugiye. Kibo n'umunsi naberewe cyane kandi naberewe ku bwawe. Ndayibona primo. Je ndashaka kugenda muri supermarket iraho. Ndahugurire akantu keza ari impuzu ari ikico mbona ciza gishobora kubera ijisho kuko So rero basi papa uzo kugaruka hakiri kare kuko ndafise umushitsi. ese umushitsi. Ndashaka neza kumubona. None umushitsi ufise urazi ko tamumpisha wambwiza ukuri. Oya sivuga uko papa urazi ko nje maze gukura ngeze mu rugero rwo kurondera nyine fiance nawe urabibona. So umuhungu nyine dukundana nashaka nyine ndakupresente. Mbo nibaze yuko kubw'ivyo sinokubera ntambanye nk'umuvyeyi wawe. Okay, bibaye nuko wize amashure ukayaheza. Mbona gikurikiraniye ico. Hello. Ni sawa uraho? Ni meza ndashima. None ko nagutelefone ngakora kuri telefone. Oya si hari mena amaze kumubwira ko uza kuza. Okay, karibu. Okay. Shereke nubwo buriya nitavye ubutumire bwawe. Nani nibiki? Kama ngo ufise ubwoba? Mfise ubwoba budasanzwe. Kubera? Kuko yije umutima umpa. Nibyo ubwonko bwanje bumbwira. Numva umenga data wawe umuntu agoye cyane, umuntu atoroshe. No, papa gusa ujye marakazi. Marakazi gusa nakunda uburofa, nakunda umuntu ari muri seri. Ntakunda umuntu akubajije ikintu umwishyura umengo ari cyo wikeka. Ashaka kubajije ikintu umwishyura nyine bitegerezwa kumwishyura. Urabyumva? Nk'ubu for example umpemukira n'umutwe wawe agenda utwaye. Me ntuce ubifata ko ibintu bya grave. Oya gusa n'umuntu akunda wumviriza icyo akubwiye.
kandi akubajije ikintu umwishyura uri pose. Sheri nakubaze ngaho nyine. Buriya papa wawe nta shyamba riba yaraciyemo. Vraiment ndavyibaza ariko sindi siyo. Kuko uravye ukuntu bamuvuga mu karere, uravye ababanyi bose tubanye hariya bose bagenda barata amacumu. Yego nukumaze gusa umuntu umaze kumumenya ngena ameze. Nje ntanguye kugira impungenge na cyane mu rukundo rwacu. Oya papa gusa arankunda kandi arakunda icyo ndamubwiye ntashobora kucyanga. Sawa gusa je numva umubiri wanjye wuzuye ubwoba. Nari kazima. Mugahige takabura. Aje ya. Sasa hapo dikata kama kuja gusa. Wala huwa twakanza. Bali kuja bakanza. Buri. Shenzi. Hungu. Kale. Kari. Ugafata ugahimbiri. Tangira ku mukobwa wanjye. Ajya rero yasize ukuguru kukundi. Banarasa umukobwa ego kweli yoba yambonye. Akinira hatikiye ntabyazi. Inyuma y'umukobwa wanje. Ne uri kuri inyuma y'umukobwa wanje. Ego pe. Sinzosubira. Ufite naravyikiye. Uri kuri naravyikiye. Ku mukobwa wanje. Ngo wagusa umukobwa ego kweli. Ugenzwe n'amaki.
umukobwa wanjye kweli uri kubyina havyikiye ubanza gusiga ndamurorera kweli ubanza gusiga ndamurorera nibiki mugende gisa umukobwa wanje yego kweli reka ndakwice n'umukobwa wanjye ntaza kumenya ko nakwishe ndakwice ndafu umukobwa wanje anga ndakwice n'umukobwa wanjye ntaza kumenya nuko nicyakubaye ku mukobwa wanje kiziririye ntuzosubire kugira umukobwa wanje ujya n'igiti giturirwa umvise ubu icyo ngira nkore ngira ndagusatura umutwe ndakwereke yuko umukobwa wa Rayani aturirwa n'umushenzi uwo ari we wese ngira ndagusatura umutwe ndiko kazi kiwawe mbona umengo niyo mpembe ukwiriye uhabwa kubera uri ukinatisha umukobwa wanje ufyinira hafikiye ndakwishe nibiki kukambuswe nibiki papa we yaje oya ntaraza mbere nikujeho nibaza ko ushaka gushika mbewe nibiki shirije nakubwiye je ko papa wawe antera amakenga ambara ibindi yaje oya ntaraza vuma nibaza ko ari mu nzira ko araza umukobwa wanje Oui, papa. Ni sawa? wamushitsi Chérie, wamuye rero papa. ni sawa Uramutse. sawa ni sawa karibu Wamuye rero wamushitse. namubonye umushitsi mwiza Chérie, tunikana nibiki? mbona nabo yantiye canke aragwaye ndazi Jesse nzijamufasha. Ariko sanga gwaye. Ariko nta kibazo. natekane je ndakunda abashitsi neza mukobwa wanje gira ndagusezeranye ikintu kimwe bivanye nuko warose umuhungu muvyumva kumwe ndabasezeraniye yuko urubanza guhera ku ntango kugera ku mwisho nzorubakorera nzorukora nongere ndabahe iparcelle muzoshobora kubakamo mw'inzu mu gihe muzoba mumaze kubakana ibyo nzobigukorera nk'umwana wanje ko wazanye warose umukwe ariko mu gihe azovyifatamo neza akaba umukwe mwiza kuko urazi yuko wewe kuva na kera kuva ukivuka
nkakwigisha ukamara amashure nawe warabibona yuko nagerageza ibishoboka byose kugira ndabe yuko nawe uzokwiteza imbere. Nicyo bituma ndakwemera ibyo bintu byose. Nikimenyamenya ngira ndakondikire check y'ibironi 5. Nongere ndaguhe imodokari muzo muragenderamo n'umukuru wanje. Bodyguard muri karamu. Bodyguard. Okay. Mukobwa wanje kirash check ya 5 million. Merci sana. Muzo fata. Umukobwa wanje fata reka gutinya. Akira nakona k'imodokari. Thank you so much. Ijya wishimye muzo bamurakoresha tubanza kandi ndayogabe burundu. Okay, merci sana. Wow, kandi nivyo. Papa urakoze cyane. Kuzi tugiriye vraiment. Neza kubikora kuko urazi yuko nakoze byinshi bisumba nibi bisi byonanira. Ego vraiment, merci sana. Shini, utavuga merci. Yashimye nuko nyene. Papa mutahure nyine amenze. Zoza biragenda neza bukebuke. Bo. Kero ngiye kuruhuka musige murayaga. Okay. Nibaze ko atangorane tuyaze neza. Sawa. Nangura. Okay, bodyguard. Focus. Sheri urabona rero ko papa atari umwana mubi. Nibiki? Yo. Nawe uvuma wamara maji nawe. Banzu rindire. Oya nawe urasarisha. Banzu nenda kubwira ikintu kimwe. Hari ikintu kimwe abantu buriya batazi. Buriya umuntu urashobora kumuraba hanze ukabona umenga n'umuntu w'igihahe umuntu adashoboka. Ariko mugabo je ukuntu narinzi yuko agiye kunyica. Ariko byukuri umuntu ntukamusigura uko atari. Uravye ukungene mu gisagara ngene bamuvuga. Jewe narinzi yuko ariko ndamusanga. Ariko mugabo usanze ari umuntu mwiza, umuntu yitonda, umuntu atandukanye n'abandi bantu.